Hello my people, nizeye ko mumeze neza aho muherereye hatandukanye. Hanyuma uyu munsi ndabazaniye icigwa cy'ubwenge c'ingene ushobora kwikorera ifoto ukoresheje telefone yawe ukayikora ikaza imeze nka ziya foto zo mu studio, za foto bakorera muri Photoshop y'amashoot, ifoto isa neza ihinduriye background iri ku gitambara iri ahantu hari hose wipfuza ukoresheje telefone, kandi bigakorwa de façon automatique. Ushobora kubona umu DJ ukora muri cyber studio photo everywhere you want. Mugabo iki cigwa uri wewe salon who you are, gusa ico womenya cyo iki cigwa kiza kugufasha. Sometime murakunda kubona ugiye nko kogesha ifoto nko muri studio ugasanga umu stagiaire umu DJ atabizi, nimba wifotoreje ku ruhome ntabe anashoboye kuguhindurira igitambara ciyo foto kanaka umushiriye. So application maza kuja muri Play Store, hanyene muronde ama application, hanyuma muronde ijambo photo editor hengiri, hanyuma rimaze kuza maza kubona symbole yayo ni symbole yayo niyo muza guhitamo. I hope everyone is seeing on my screen icon y'ifoto aza gutresharge. So ngenda bibereke ingene bigenda, mu nkunde tugende etape par etape ndabereke ingene bigenda, ingene ushobora kwikorera ifoto mu mwanya mutoyi cyane ikaza isa neza cyane. So waza kwinjira ngaha muri photo editor, muri photo editor hama uza gushikira ahantu handitse polish uku. Yes, urakora retour comme ça, ucoshikira ahantu hameze nkuko. Umaze gushikira ahantu hameze uko, wowe uraza gukora uza guca hano handitse photo, uza guca hano handitse photo aha kugira winjire muri gallery uzana iyo photo wifuza gukora. Yes, nakuvuga umaze gushona kuri ya photo nkuko hamwe handitse photo, mana telefone cikujana muri gallery. Muri gallery uca wiwezayo amafoto ufise nk'ifoto ugomba gukora nk'akarorero. Reka dufate nk'akarorero ko ngomba gukora iyi foto iyi. Iyi foto iyi dushikiyeko ndabereka ingene uyikora. Nukuvuga I'm sorry my people. Hataza kugenda etape par etape, ndabereke tuno tumeni twose kamwe kamwe ico gakora. Mugumane nanje gushika impera video, hanyuma ukaba uri mushasha kuri no page yacu, nta kindi kwisabira atari gukora subscribe kuri chaîne ya New Life Studio Bugenyuzi, kuko twamaze kwa video z'ubwenge ntagire ikintu nakimwe kizabacika. Reka ndabahe mwese misegonda 20 imbere yuko dukorokira mu gukora amafoto nyezina, ndabika ingene uyihinyanyura ukayiryohora ukabikora fresh. Sometime hari gihe nko muri studio ugasanga nyene nko hasanze uko yo bikora siko wewe ubyifuza. Ndifutse rero ko mwese ino application muyimenya vraiment mukayikoresha. Ni application y'ubwenge. Hama ndibaza ko mwese mwakoze subscribe. Iyi templates akatwe tuyihojeje gato kwa video yo hava itwara umwanya muremure, banda bereke ino crop ingene ba croppinga waza kuza nkuko. Hanyuma uko byaza kugenda uza kuza ngaho duze nonga kandi mikeri duze ucuduga, kandi no mu makeri umva ukoresha kena ya makeri naho nyine, kandi umanure like this comme ça. My people, hanyuma ucucyonda uhejeje ibi ucucyonda okay. Tubanze dushonde okay twihweze ingene bimeze. Yes, nanone hari giheza ibi ukacubona umenga ifoto irahengamye. Irahengamye, urashaka kugaruka ngaha nyine muri crop ukacuca hano handitse correct aha ucucana kuri correct. Hanyuma ico uraza gucukora ngaha rotate ari nkihengamye, wowe ucuza muri no murongo uyu murongo ugaturuna vere moe canke positive bitewe n'ingene imeze. Ari nko kuvyura umomba uko ngirisa nkuko ana ko ari kwifoto ivyuka, uko njana no kurana ko ari kwifoto igororoka, ni nkaje baba bayikuzaniye ipinze. Hanyuma nje kuraka horizontale be naka ka verticale.
verticale nkaho aba yifotoje yunamye washaka kumugorora ukamuhengamura. Reka ndagafyonde kumurabe nce nturo na twatuntu murabona acamera nk'uwunama ya canke ahora bana nk'uko yararamye aha mugadwana ko agatuza kweri urakabona sana aha naho urabona ko acamera nk'uwunamye ya reka ngarukane kuri 0 nshiye kuri horizontale naho murabe njanye kuri horizontale ni kurya bakebaniye nk'urubavu ari nka selfie bana akebaniye nk'urubavu naho nyine ashaka kumugira ukundi kuntu sana ya aho utarakora subscribe uri kuracikwa cyane. Hanyuma ucucyona kali akavi uhejeje kumugorora. Iyo ni etape ya kabiri no kwita ya kabiri. Ibi ubihejeje tugenda kuri etape igira gatatu ingene uhindura biya bihome by'inyuma. Aza kuza hano handitse effect ufyondeho. Hanyuma nyuma gufyona hano handitse effect urabona hano handitse drip chetumo drippinga sorry my people. Aha irikira kora automatically ize guca ihindura background yes taguca ihindura background biriya bihome byose murabona nyene yuko yamaze kubihindura automatic. Hanyuma aho ushaka urimura ukazuga fyona mu tuno twose ukazuga fyona mu twose wewe biravana n'akarangi ka kuryohera sana yes. Aha bazemera my people bazemera icivugo cyo muri no mwaka ni bazemera abantu bose babona muri abazino video babapinga bazemera bazosanga mwakoze ibintu by'amateka batangare yes. Nuko urabona ko nshaka kwashira irangi ry'ubwoko bwose nipfuza ya ndiaza mwese muri kubibona. Hanyuma ndibate ko nashinde kino gitambara cyafyo ndahari hejuru hariho akantu namye cyo ndako sinakaberetsa aka view akako ngaha hejuru niko cyafyo ndako kugira ngo ifoto ibe saved. Nchanaga fyo ndako nkuko tukarindira ikavyarojistra bino bintu ya nukuvuga bino bintu maze kuvyarojistra ico nca nkora mabona hari hejuru ahantu handitse save hari hejuru ncanza nca nkora save ya mugabo par contre ari nk'akantu nibagiye byasa ko ndabereka reka ndakabereke nakibagereka ndakabereke sawa. Urabona hari igihe ukeneye gukora umuco ukabona umuco umenga ntukwiye reka nako nyine ngenda beretse ucuca hano handitse filter adjustment. Hanyuma ukacuca hano handitse ucugirisa ngaho impera ucuca hano handitse curve aka tukafyonda ko nkuko murabona dufite amarangi y'ubwoko bwose utandukanye ya ubwoko bwose butandukanye igera ndaza kuriduza nkuko cyane ndarigabanye ya bana uriduza uko ushaka. Abakoresheje Photoshop muca munyeruka kubitahura ndazi. Hanyuma nira kumuha inzobe wumva iri rya mbere ushaka haza umuco nyene ibone irya kabiri kumuha kayobe ucufyonda nga ucubanza ugafyonda hano muri rouge ubonye uno mugozi wiyafishije usa n'agahama ucuza ukaca umukora fresh nako ngashaka no mugira nk'umwarabu ya gusa nyine curaba ukajya karuje katari keshi ngo gasarisha. Aha hari gusanga harimo nk'amajone bambe aya ma blue ukayagabanya cyangwa ukayongeza byavana gusa nyine ntukunda kuvyihutira cyane ukurusha amarangi abiri ya mbere. Hanyuma urabona hano handitse V aha hepfo niho uca ufyonda ukaca ifoto candai enregistra kuri save. Mabona yuko iriko iraya enregistra ya hejuru muze kuraba ngaha hejuru iriko iraya enregistra aha foto iriko irayi savinga yes. Murabona ko ikwijije samples yamaze kwafisha saved. So ico nca nkora ncanza kwira muri stockage interne ngaha yes. Ncanca hano handitse all files
cyo nda internal storage, and then ndaza ko ahantu handitse picture, reka turabe pictures, hama turabe abana tugiye muri pictures chatona ijya application yanste ahantu handitse polish ya engi imwe duhejeje gukora. Nabi ku ifoto yaje imeze fresh mwana ngaye impera hose ko atanagasembwa woyitora, urabona ko ari ifoto ihanaguye neza. My people, nuko hanyuma uko ibintu bimeze, mushishikare gukora subscribe. Thank you for watching.